Ndabaramukije bakunzi ba Ntamvura idahita TV, amahoro y'Imana n'amagara meza nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu aho muherereye. Abakera twakuze twumva ko bayamaze bavuga ngo umugani ugana akariho. Uyu munsi rero twagomba turabire hamwe ico twakuvuga ngo ni proverbe mu gifaransa canke nyene umugani mu kirundi ngira ngo kumbure muri ubwo buryo canke muri iyo mvugo, kugira ngo turabe mbega inyigisho twokuramwo muri uyo mugani canke se muri uyo mugani bavuga ngo umugani ugana kariho niyihe. Iyo proverbe mu gifaransa ndagerageza kubivuga ko mu kirundi, ariko nkuko maze imisi ndabikora ndayisoma mu gifaransa uko nyene. Ubusanzwe yumva igifaransa bidasaba ko urinda kumuhekenyera aciyumvire, hanyuma uwo bisaba nawe ko tumuhekenyera tumusigurire kumbure kugira ngo yumve bikuru bikuru bivugwa muri uyo mugani, hanyuma turabe vy'ukuri umugani ugana akariho. Iyo proverbe ni proverbe yanditswe canke yavuzwe n'uwitwa Anthony Robbins. Iyo ivuga ngo il y a dans chaque être humain une force intérieure qui, une fois libérée, peut faire de chaque vision, rêve ou désir une réalité. Tubivuze mu kirundi ariko mugari katugomba tuyisubiremwo mu gifaransa nyene. Il y a dans chaque être humain une force intérieure qui, une fois libérée, peut faire de chaque vision, rêve ou désir une réalité. Tugarutse muri cya kirundi cyacu rero bagomba kuvuga ngo muri buri muntu wese hariho ubushobozi, hariho ububasha bumunyegejwemo ndemanwa buri muri we, karemano buri muri we, wanashaka ashobora kuba atazi wanashaka. Hanyuma ngo ubwo bushobozi, ubwo bubasha canke izo nkomezi iyo bishitse ngo zikava mwibohero, zikava ahantu zibohewe, iyo bishitse ubwo bushobozi bukava ahantu bubohewe bukaba libere, bukidegemvya, no kuvuga bukoroherezwa gukora no kuja habona no kugaragarira abantu bose. Ubwo bushobozi buri mu muntu wese, no kuvuga yuko bitarabira ngo ni banaka bavutse muri aba, bavutse ahanaha, baronse amata menshi canke bataronse amata. Umwe wese uko ari kose, aho akomoka hose, kubo avuka ko aba ari bo bose, aho yavukiye aho ariho hose, muri we hariho ubushobozi Imana yamuremanye, Imana yamubumbanye, Imana yamushizemwo. Ubwo bushobozi rero bukabaho bufise intambamyi, inzitizi, imigozi ibuboshe. Igihe rero ngo bikunze ko ubwo bushobozi uyo muntu novuga ngo bubohoka, ibibutangiriye, ibibubuza gukora bikaburekura, ngo ubwo bushobozi ngo bushobora gutuma ngo buri vision yose, vision tugomba kuvuga iyerekwa, ico umuntu yumva mu bwenge bwiwe hamwereka gukora. Iyo novuga ngo iyo ubwenge bwiwe bumwereka kuzoshika, nk'ubu nkaba ndi ngaha numva ko mu mutwe wanje hanyemeza yuko nzoshika kuri ibi nibi nibi nibi, ivyo nivyo twita vision. Hanyuma rêve nayo nyene igomba kuza muri ivyo. Ubwo bushobozi nabwo nyene ngo bushobora gutuma ngo iryo yerekwa iryo ari ryo ryose mu mutwe hiwe, mu mutima wiwe, umwemeza canke hamwemeza kuzoshika, kuzoba, ngo bituma ubwo bushobozi rero iyo bwarekuwe, iyo bwavuye muri mwibohero ribuboheye ahantu, ngo ubwo bushobozi butuma iyo vision ishobora kuba ukuri, no kuvuga imvugo ikaba ingiro, canke novuga ngo inkuru ikaba impamo. Mu yandi majambo ngo bishobora kuva muntu uzeye mu mvugo, umunsi umwe agaza yisanga vyagiye mu ngiro, iyo ubwo bushobozi bwemerewe gukora, ibyabubuza gukora bigizene biburekuye. Hanyuma kandi ngo ubwo bushobozi kandi bushobora gutuma ngo rêve, chaque rêve, indoto zose, ico umuntu bavuga ngo umutindi arota ico ababaye. Ubwo bushobozi rero ngo iyo buronse umwidegemvyo wo kuja ahabona, wo kugaragara, wo kwigaragaza, ubwo bushobozi bubasha gutuma
indoto zose umuntu arota, wamutinda arota ico ababaye, niyo arose agangabuka avuga vya bindi, bishobora gutuma umunsi umwe ivyari indoto bigirante biba ukuri, ugasanga vyagize vyambaye umubiri. Hanyuma kandi ngo ubwo bushobozi bushobora gutuma ngo ico umuntu yipfuza cose, chaque désir, uyu muntu ubu bushobozi Imana yamuremanye ngo bubasha guhindura ico yipfuza cose ukuri, akagirante akakibamwo, akakigendagendamwo. Munyemerere rero imbere ko dusozera uno mugani ugana kariho, dusubire mu ca Gifaransa. Il y a dans chaque être humain une force intérieure qui, une fois libérée, peut faire de chaque vision, rêve ou désir une réalité. Muri buri muntu wese hariyo ubushobozi bumurimwo wenyene indani yaremanywe, no vango ni karemano Imana yamushizemwo. Ubwo bushobozi gihe buronse akaryo ko kwigaragaza, igihe intambamyi canke ibibuboshe biburekuye, bushobora gutuma iyerekwa iryo ari ryo ryose umuntu afise, inzozi izo ari zo zose umuntu afise, canke ivyifuzo ivyo ari vyo vyose umuntu yipfuza gushikako no gukora no kuronka, bikunda bikaba ukuri, bikaja mu ngiro, bikagenda neza. Mukunzi wa Ntamvura Idaheta TV, sinzi ibihe wewe urimwo, sinzi ibyo uri kuracamwo, sinzi ibikubabaje, sinzi ibyo wipfuza gushikako mugabo bitarakunda, sinzi intege nke ufise, ukabona umengo ukikujwe n'amaesheke, ukikujwe n'ivyagiye bikunanira, ukamengo nta kintu na kimwe wakoze cakunze, kandi ibyo bigaca bituma wihebura, ucika inkokora, ucika intege, ugaca wumva novuga ngo uriranda, ukumva umengo urihebuye nyene, biraheze ubwawe buraheze. Muri kino kiganiro cacu rero cuno munsi narinzanwe no kukwibutsa aya majambo uyu Anthony Robbins yavuze yuko burya yihweje yasanze muri buri muntu wese Imana yaremye, Imana yamushizemwo ubushobozi kanaka ashobora kuba atazi, kandi ubwo bushobozi bushobora kuba buri mu gihe bubohewe ahantu muri we, kubw'inzitizi zimukikuje, kubw'impome zimubuza kurengana, kubw'ibibazo vyo mu karere, kubw'ibibazo vyo mu muryango, kubw'ibibazo vy'abagukikuje, kubw'ubukene bwo mu gihugu urimwo canke mu karere urimwo, kubw'intambamye zitandukanye. Ugasanga ubwo bushobozi naho buri muri wewe ntiburaba libere, buracabohewe muri wewe, ariko igihe cose bikunze ubwo bushobozi bukabohoka, bukava mu mabohero nk'uko kumbura abandi babivuga, ico gihe bica bikunda, ubwo bushobozi bikunze bukidegemvya, buca bwigaragaza, kandi buca bubasha guhindura ivyari inzozi, ivyari ivyiyumviro, ivyari ivyifuzo vy'umuntu, ivyari yerekwa ry'umuntu, bica vyambara umubiri akabibamwo. Ibi rero muravyumva yuko ari ibintu vy'ibinyakuri, kandi iyo numva atari ibinyakuri ntavyo nazana, nta bintu vy'ibinyoma no gushikuza nkunda mu buzima bwanje. None rero n'uyu mugani ugana kariho. Ikintu gihambaye rero burya umuntu arakwiye kumenya, mbega ni uwuhe bushobozi bunyegejwe muri jewe? Mbega ni ikihe kintu kinyegejwe muri jewe nshoboye, Imana yashize muri jewe? Nshoboye iki ahanini? Nshoboye kuvuga, nshoboye kuririmba, nshoboye kurima, nshoboye gufyatura, nshoboye iki? Nshoboye gukora amaradiyo? Ni ikihe kintu Imana yashize muri jewe, iyo ndakibayemwo numva yuko nokibamwo nidegemvya, norohewe, atanzitiza, atantambamye, igihe cose opportunité yo bibonetse noca ndagikora neza. Ico kintu birakwiye ko kimenyekana, hanyuma ugaca uharanira kugikura mu mabohero, kugikura mu migozi ikiboshe. Reka kukigumiza ahantu kiboshwe, kuko igihe cose ubushobozi Imana yakuremanye yashize muri wewe buzobaho bubohewe ahantu,
ntibiziga bikunda yuko ushika iyo uri kuraja. Iyo wipfuza gushika, iyo wipfuza kuja, ivyo wipfuza gukora mu buzima ntibizokunda kiretse igihe uzogirante ubushobozi buri muri wewe buzobohoka bukaba bwidegembya, maze vision yose, rêve yose, désir yose igaciba realite, amajambo akambara umubiri, imvugo ikaba ingiro. Nayo majambo rero tuzosubira mu biganiro by'ubutaha kuri Ntambwe Idaheta TV. Mwabaye imfura kwa mwadukurikiranye, ni aho ubutaha.